wabuze icayi unwa wabuze ivyo ukora nk'umugore mu rugo utazindukiye umugabo urafise ivyo umbwira Mushinga ndagukeneye urankeneye sinaraye impande yawe ubwa mbere na mbere urazi yuko kizira kwinjirira mu buzima sawa je abantu bose tuvugana baba bansavye audience bakavuga ati ndanzuba ndagukeneye nkabashira kuri gahunda kugira ngo ushobore kuvugana noneho wansavye gahunda kugira ngo tuvugane sa hari programme dufitaniye yo kuvugana mu gitondo jewe umugore wawe bisigaye ndagusaba audience uri ico bajya uri komine yahe wewe ha uri komine yahe basi mushinga ntahe naho ntasavye audience narenze ku mategeko ndakwinginze umbabarira ariko umwanya tuvugana nyarutsa mfisiye cyo ngomba kuja gukora mushingana maze iminsi mbona ibintu uri kuragira jewe sintekanye utaha ijoro imyaka tubanye sinari bwone utaha amajoro nkayo maze iminsi utaha waborewe none raba kasinzo da no mu gitondo uzindukira ku nzoga mushinga habaye iki niriye kosa nakoze ico kibazo ufise nimba nwa yo wampaye wewe nimba ntaha ijoro ntaha kwaso ha nahi wanje none we ukurahe uburenganzira bwo kuzinduka mu gitondo ukazinduka untera ibibazo umbaza jewe impamvu ntaha ijoro mushinga none nari kubikubwire watashe mu ijoro utaha waborewe aho rero umaze nk'indwi zibiri udataha none nace ndakubwira ndagukuye he unkuye reka twumvikana kuva tubona je ndagutabira ndaguha ikofe wewe wofuma nkubita hakumbaniya nabi nkuko yotuma ndagukubita kira noneho iwacu ntitugwana ariko icyo ngira ndakubwira ribe ijya mbere n'ijya nyuma uri kurumva unyubahe jya ubonye ntashe shimira imana kuko hari igihe wombura burundu hamwe utazisohoka kumbura n'amaso yiwawe uri kuranyumva twebwe iwacu ntituganzwa n'abagore nta burenganzira n'ubu ufise bwo kumbaza jewe iyo niriwe iyo naraye ivyo nkora canke kumbuza jewe kunywa inzoga ubwo burenganzira ntabwo ufise uri umugore wewe urabanza ugenda kwanza bakwigishe akamaro k'umugore mu rugo bakwigisha ingene bafata umugabo bakwigishe abandi ingene babikora uragenda ngaho n'ibishatsi n'amaso ugaturumbura ukavyimbagara ukamengura igipurizo gwende bakufunze aho hanze hariho abana aho bazi kudufata mugabo we no mu gitanda umewe sinzi ingene umeze nta mpinduka ntaki uko waruri ni kukiri none umva notahana nawe nza kurabiki wende ujifunza bitu ya kizungu weye afuni yache mimi inzoga nzozinwa gushika brarudi yugaye mana ibi bintu nibiki mana urugo wampaye nukurumetse mana ibi bintu ko bitahora uku mana ndabona urugo rwanje aho rugeze naho wowe gutabara je nacyo mfise nokora nakwinginze mana unabarira urugo mugabo nubwo wampize nizere ko sinakubujije gusenga jeyo naragira urusengero nagiye ndarubomoye urazi burya rero umugenzi yamaze kugenda usanga ari kibazo urasenga
mwuka mukurikiza agatima mbega wa mugenzi we bimeze gute vuga ikikugenza ntube nk'uwamutira w'imfizi nk'uko muranda vyumva ego ya mutira w'imfizi simera nkawe gusa urazi ko hari ibyo twigeze kuvugana bijyanye n'amafaranga rero nabyo byose nabikurondera ko kugira ngo utabura twabivugana ndabura mugabo hakuru ijambo ry'Imana je niryo naguma nshaka yuko twabanza tukabandanya Shastone urazi vamo ko ari umugenzi twicarana umvire byasogo ngubwire ryajwi ryawe kandi nkarikenera muri egirize sha bo je no kubwira ko ivy'amafaranga ego ntangorane ko wari wambwiye ko wari akantu ugomba kugura iyo muzanya bunyege ego cyane ntangorane nzoyaguha nkuko navyemeye ariko kwico kintu cyo mu rusengero je banzundeke kuko kuja mu ijuru rega sugufatana sugufatana mene uko babivuga kandi umwe wese azobazwa ivyo yakoze rero sinumva impamvu ushobora gukura burya je ndasoma rega je ndasenga Sitone wa mutema yo tiza wanje biko wae mama we yigoze to iyo ukajua kama liko hapo umeniona sanone utabonyeje wari kubona ndikameme neza je ndashima urabona ko ndikanye songi kwa kundi nyene niko nimekumisi na bikina kupigia simu aonekane mimi simu yangu unajua ipadi kutuna matatizo kidogo lakini tanonua ingine akina yeye nice uko mzuri tu Stone mzuri sana okay soko walinga Stone sogo Vima uri umuntu uzi neza ko uri umuntu kijijwe ivyo n'ibikindi ko ndabona Stone madama wenda muzi ivyo mbonye nibiki ndiko ndarota ndiko ndarazirana nibiki sogo unkuye ahantu unkuye mwico kirere wewe ikirere hiki sogo hari ibintu tubura sogo raba wabuziki wowe ufise umugore mwiza kandi ufise umugore akubaha kandi ufise umugore asenga Sitoni kuri ibyo nibiki raba uyu mwana sogo raba uyu umwana mwiza keye mwana wo mu muji sogo reka nakubwira ikintu jewe sisobanukiwe nimba umugore wanje umunsi menya ivyo waruzero vyarahindutse ariko si ivyo batwigishije mu isengero nguyu wa motero nibuka n'igihe wowe ugira mariage si uko vyagenze si ivyo wasezeranye imbere y'Imana nawe n'umwungere umviriza rero ijoro ryari rikoranye n'imijyagi ikoranye n'igisinyura kandi nimba nasezeranye ndafise kwihindukiza nkahindura ibintu umugabo ndikuza mu kirago ntiruza mu ijambo ivyo ntisivyo shishikara ijambo ry'Imana ubanze usenge umenye neza ijambo ry'Imana ico rikora we ni wagomba amafaranga uzoza ivyo ubuzima bw'iwanje navyo niyace nile laha reka nezegwe wana nkifise nze bavuga kula laha ungali muzima Stone ungali Mungu we Stone guma ngaho tuvugana iki umviza we twaje kuvugana inyuma y'izo ngeso mbe uze ngaha tuvugana be tujendeye achana na uzi oya no sara uramutsugiye je no gwara seri tugende rekana n'uyo ya uguma ko ibyo by'umukizwa urumujya rero baramaze gukurupa mu mutwe biraboneka kwe bare sasa sinzi ngene bameze uko niko kwera abantu bibazimiye basiga bameze twumve ko turi twinjiye mu kindi gice ngo yagiye kurondera amafaranga kumbe yagiye kurondera ishushungwe nk'izo bagenzi yakatuze twabizoherera ariko oya n'amafaranga yo arashaka yagumye kweri kuko simbona kabisa yuko azompamera aheza agiye
ndababaye cyane. Iyo kurabuza usanga no kumuruga baramuroze kuko je sindabyumva naje ndi mutoyi we nkaba ntagenda muri zigangeso none nkawe butararongora ariko arakwereka ingeso nkazijya ashaka sinze ndongora wewe urabibona tuzogufunga ngo aratekanze no gutiritiri ngaho Prince ni sawa akamva imbere Frank Ruto ngo mukuru wanje Stone kuba duhuriye hano fise iciyumviro canke se icifuzo cyo kuguhanura kumpanura Stone haraheze ibihe ndiko ndaguhanura uhebe izo ngeso ariko ntiwigere unyumvira mbe umbona gute imbere zawe umbona nkiki imbere zawe ndi umucafu ndi imbesire ndi umushenzi ndi umuhimbiri jewe bo je nibaza ko umuntu afite umwanya na muto nibaza ko mwodudurira ko ico mwampamagara niyo mpamvu wowe ndanakura mukishukanga no kundamutsa Stone ivyo turarambiwe nizo ngeso mbi umazemo iminsi muraramba cyane gose none ndababaza ikibazo kimwe nimba maze iminsi mu ngeso mwebwe nta ngeso mugira mwe nta ngeso mugira ni ngeso mbi ntabwo ari ngeso ni ngeso mbi izo ngeso mbi wamanywa kwama ugenda mu bandi bagore numaramara Stone ndagomba ndakubwire n'ukuri birandambiye izo ngeso wowe ufise zibereye ivubi kubera ivubi niryo rijya uwo ribonye wese reka nababwire rero bene wacu nimba mwebwe atamugisha mwahawe sawa muragenda mumera nka ya mfyisi yagiye kwishuza Imana umurizo kw'Imana yawe yawe murizo mugufi mwebwe rero nimba rero mwebwe mutagira intuzeya uri kurumva genda mubwire Imana kubera iki watwimye umugisha mwohaye Stone umugisha Imana yaguhaye nuwo busambanyi aho rero wibonye umugisha nuwo Stone ndakubwire ijambo ry'Imana vango kuba kutumvira bingana n'icacu ubupfumu ngo kandi kuba ntagondwa nico kimwe no gusenga ibigirwa Imana ivyo ni tuguhanura ukatubona menga wibonye umugisha nuwo kugumuryamana n'abagore uko ugombye kose ongera kati umugisha wo gukundwa abakobwa abagore abazungu abavyibushe abirabura abonze bose Imana yampaye umugisha kugira ngo banisogere banipende banipatie love ukuraneze gukora nk'ibyo mbega upfuye wojahe yabandi wojahe none wewe ndakubaze mbega ko mugwa kwinjirira mu buzima none bajya bose bapfa wewe urazi yo baja urahazi tubona umuntu avuga akavukarira tuzi impamvu avukarira mugabo yapfuye agatekereza rero musubira kandi kugira ikintu nakimuri kurumva nimba rero jewe ntazi yo nzoza ngeka ninapfa nzobona iyo ngiye burya Stone je ndiko ndakuraba rurakumaze urabona ukungene wananokotse umenga uragasa namu ko mu gitabo wewe raba ukungene wihereyeko mu kirundi muri miro yavuze ngo kusanye tujya amahera naho ruburume cyane turusige yandutambaka na hejo nugutonda iperu eka n'ubwenge bwaratumuka rero ivyo mwovuga vyose cyawe bijanye n'urugo rw'iwanje ntibibaraba ingene mbayeho ufise umugore wiwawe wewe ufise umugore wiwawe nimba yakunaniye gutunga ngero utera ujya gwanje utware canke nyimugomba nawe kunezerwa uri kurumva vuga nakwerekeye iyo abana bazi ibintu bari we nawe nimba vyarakunaniye kurongora uratuma ugenda mu mupatiri uri just nzomera nka wewe urabona iyo nimba ari funatete nimba ari inzira mu nyumvira nagenda babwire ko namwogira gute mukabwira inzira cyangwa mugire gute inzira ija mu ijuru ntici ariko umenye wanyu wewe genda ariko umenye ivyo byose urabikora uzosha
uzosha jewe nsha uzosha jewe nsha uzosha nurirwa n'iki jewe uzosha nurirwa n'iki nivyo vyahawirirwamo barabahenze uburuta ubukobwa bw'abandi reka nakubwiza ukuri ubu turabayeho atasukari iboneka twamenyereye turabayeho kwiyunguruza bitugora twamenyereye umuriro gumucika twabimenyereye rero n'umuriro nyimba nzosha nta kintu na kimwe kitamenyerwa ni nashe imisi 3 umuriro ngo namaze kuwumenyera mpamagara muntu akariza umwanya mumbwira ngo ibiki nimba mugomba ingo ndabereke mwana mwenye mvuto wake mwenye kipaji cha kupendwa mwana mwenye sijui anajaza hisia za kupendewa nyima mwebwe murubakene dabo murakenye nta kintu mugira ibara bakorofye mu mutwe poroto ngo hariho imiriro yahe kuva yavuguye uwo Yesu arazi uramubona no maso yo araje azoturira jewe kandi ribi rya mbere n'ijyanyuma wose kandi kumumagara uburofa muzomamagare nimba ari ikirori mwateguye nimba ari indya mwatetse nimba vuga ati Stone tukeneye kudufasha aho sawa mukamubwira uburofa nk'ubwo shauri ijambo ngomana gutekerere ingero y'icyaha n'urufuka ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira nangorane urwo urupfu rwabe kugira ngo rujya abantu ni Imana nyimbi zoduha iyo ingabire yarayimpaye ndakunzwe none bimushaka nibiki sohokera urupangu ahubwo nugara sohokera